yitambire uyu mudiho nuwo gushemeza iyo mana yawe shima 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 yitambire uyu mudiho nuwo gushemeza iyo mana yacu Arico bivuka muri ico gihe muri iyo myaka 25 hariho nk'abaririmbyi bagize ubugeni hagati yabo turabona nawe umenga bimeze neza cyane biso muri kumwe ku ruhande umenga je ntari muri uno mugwi mugabo hariho ibintu vyiza ducamwo muri iyo myaka yose twaciye ibintu vyiza so ndashaka kumenya umuntu yandika indirimbo mpimbazamana zanyu umuntu yandika muri chorale indirimbo ni Hervé hari zamenyekanye nyinshi cyane ego ya ni yitwa Hervé Nkunzimana ngira mparo bashobora kuba muzi hamigiye kimwe umupatiri adukurikirana aratubarira ariko aradutera intege aratubara ati jewe mekanisya wanje w'imodoka n'umumizirima atariko yamambarira yuko indirimbo zanyu zimufasha cyane ariko arasenga numva rero ico kintu nubu sishaka kucibagira no kuvuga yuko turaririmbira Imana mugabo ntubuzi impact biriko biragira muri community Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umurwi mpimbazamana. Mwitwa bande? Twitwa Chorale Saint Dominique. Bujumbura. Bujumbura. Mwitwa nde gute? Nitwa Beni Elojmongere. Kanje ni Marie Lionel Nindwanira. Timu yanyu cyangwa umugwi wanyu watanguye kuririmba ryari neza na neza? Chorale Saint Dominique de Bujumbura yatanguye mu gihumbi kimwe n'amajana 1998 itariki 15 zo ku munani ego niho yatanguye kuririmba imisa ya mbere nka chorale so nivyoroshe kandi biroroshe mu mazi imyaka 25 ni jubire dimanche niho muzohimbaza umunsi mukuru wa jubire muyumva gute ni kaye kanyamuneza kari kuri mwebwe nkuko mubivuze na kanyamuneza nyene turaryohewe cyane kandi turarindiranye igishika cyinshi cyane ku guhimbariza hamwe n'abakunzi bacu mu giteramo two turabategurira hariho ibintu vyiza muba mwaraciyemwo canke bibi muri urwo rugendo kugira mushikane imyaka 25 mugikora mugihagaze neza twaraciye mu bihe vyiza hariho nk'abaririmbyi bagenzi bacu twabuze twaraciye mu bihe bibi twaraciye mu bihe vyiza arico bivuka muri ico gihe muri iyo myaka 25 hariho nk'abaririmbyi bagize ubugeni hagati yabo turabona nawe umenga bimeze neza cyane biso muri kumwe ku ruhande umenga je ntari muri uno mugwi mugabo hariho ibintu vyiza ducamwo muri iyo myaka yose twaciye ibintu vyiza twaciye muri bibi ariko tuguma turi umuryango ukorera nyene uririmbira Imana tubinezererewe dimanche ni kahe kantu gashasha subwa mbere mugize igiteramo ciwanyu na cyane cyane kari jubire nca kintu gishasha kizoba gihari uwo munsi nkuko benshi bashobora kuba barabibonye ku marezo sociaux yacu turababikiye surprise indirimbo shasha izosohoka uya munsi nyene uzoshobora kuyumva tuzoshobora kuririmba barabonye coming soon ku marezo sociaux yacu nibaza ko le 27 août bazoibona muri concert twateguriye bugeze kuri album igira kangahe tugeze kuri album ya gatanu ya tuheruka yasohotse muri 2017 ego yasohotse muri 2017 ego so ikindi kintu nuko muri iyo concert yacu hariho umugwi w'abana batoyi bita pepiniere bazoririmba nibaza ko ari abantu benshi batari babizi ko hariho abana batoyi bariko bararirimba muri uno mugwi wacu so amatike yakagurishwa hehe bimeze gute gutangura n'isangapi amatike ntariko aragurishwa muri no mwanya nta prévente izohaba amatike azogurishwa le même jour kuri entrée niho badoshobora kuyasanga hama amasahani imiryango izoyeguriye kuva 15h so ndashaka kumenya umuntu yandika indirimbo mpimbazamana zanyu umuntu yandika muri chorale indirimbo ni Hervé hari zamenyekanye nyinshi cyane ego ya ni yitwa Hervé Nkunzimana ngira mparo
bashobora kuba bamuzi ariko twari dufise kandi n'ubu aracadufasha ni vicaire du Rwanda Burundi w'abadominika mugabo ubu ntakiba mu Burundi aba mu Rwanda yitwa Frère Raphaël Manikiza. Iyo mushitse mu kibano mubamwo canke hagati mu gihugu indirimbo zanyu nizahe impact zagize mu bakristo canke muri rusange mu bandi bantu? Jewe namba nibuka igihe kimwe bijya waruvuze mu kanya ari bihe bibi twaciyemo muri 2015 mu gihugu hatameze neza, hama igihe kimwe umupatiri adukurikirana aratubarira ariko aradutera intege aratubara ati jewe mekanisya wanje w'imodoka n'umumizirimo atariko yamambarira yuko indirimbo zanyu zimufasha cyane ariko arasenga. Numva rero ico kintu nubu sishobora kucibagira, no kuvuga yuko turaririmbira Imana mugabo ntubuzi impact biriko biragira muri community. So reka dusezere tuvuga ati ni ku munsi wa Mungu igihe cy'isa 9 kwinjira ni inoti 5,000 gusa canke 20,000 unabishatse urashobora gutanga sami sponsor. Yego ntawe yanka. Bizotangura sanga pibere sanga bizotangura saa 9 z'umuhingamo bihere saa 3 z'ijoro, hanyuma dutumiye abantu bose abakuze abana abatazi kibanza mwashobora kubagenekereza ni kuri chapelle y'abadominika iri mu Kinanira 4 ni hafi ya Université Lumière. Muri ivyo bice bazoca bahabona bazobona ko hariho uruja n'uruza. So ikiganiro cari open mic ndabashimire cyane, nahimbawe n'abakunzi open mic bazo ko musi tuba twahigereye nabasanze muri repetition twari kumwe n'ubita Ingrid choraliste Ingrid choriste. Ya kana bashimire cyane. Yego turabashimiye cyane namwe. Yego.